Bakunzi ba radio televiziyo Burundi Bwiza turabaramukije kumwe kandi tubaha ikaze muri runo rukurikirane rwa bamwe bagendanye na Nsengiyumva Minani Felicien abenshi bamuzi ku izina rya Marshal Femi Dodaba. Nuko rero ni muri ya ntumbero yaho tuko turabaza bamwe n'abandi na cyane cyane mu bagendanye nawe mu buzima butari bukeyi ko yimirije guhimbaza imyaka 50. Nuko rero muri iyo myaka 50 amaze burya umuntu amaze imyaka 50 aba afise byinshi yaranguye, aba afise benshi yagendanye nabo. Ni muri iyo ntumbero rero bamwe muri abo benshi bagendanye nabo no munsi twashoboye kugendera umwe mu nshuti ziwe za hafi. Uyu nawe ace aheza atwidondore ko atubwire we ninde, mbega yamenyanye na Minani Felicien Nsengiyumva abenshi twita Marshal Femi Dodaba gute. Turaguhaye ikaze n'icyo kijyanye tubaramutse. Yego, murakoze cyane, nanjye ndabaramukije. Nitwa Nyamiyonga Eric, nkaba nkora mu ishyirahamwe Alphas Technologie, nkaba njejwe igisata cy'ubuhinga bwa none aribyo bita informatique, kandi nkaba ndi icegera cy'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe. Yego, ivyo nivyo novuga mu vyerekeye kwidondora. Ego, Nyamiyonga Eric nk'uko mugiye kwidondora ku igenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka nyene turimo wa 2020, umwe mu nshuti zawe, umwe mu bavukanyi bawe Minani Felicien Nsengiyumva abenshi bazi ku izina rya Marshal Femi Dodaba azohimbaza isabukuru y'imyaka 50. Mbega tugiye wewe na Felicien muba mwatangiye kumenyana ryari, mwamenyanye gute? Yego cyane, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Minani Felicien Nsengiyumva jewe twamenyanye ubwa mbere muri 1986. Icyo gihe twahuriye ku ishure ritoya ryo kwa Johnson, niho twahuriye turigana mu ishure mu mwaka wa 6, kuva ko twaciye tumarana umwaka wose. Mu nyuma turaheza turamenya ikibazo cya concours nationale, hanyuma tuca tugenda kwiga kuri lycée mu Ngagara. Lycée Ngagara ariyo yahoze yitwa École Normale d'État. Twarahiganye imyaka 4 gushika mu 10, hanyuma tuca turatandukana. Jewe ngenda kwiga kuri lycée du Saint-Esprit, nawe sinzi ishure agiye kubandanya umenga urusinzi neza umenga kuri jeto canke atuka yagiye kwiga gukuru. Twarasubiye mu nyuma turahura muri Congo muri 1995, naho nyene twarahabanye umwaka wose. Mbere naho namenye ko ari umuririmbyi akomeye cyane, kuko hariho ibintu twafashanya nawe mu makonseri yaho arayorganiza Uvira muri Congo. Numva ko twabanye igihe kitari gito. Ego mbere mwabanye igihe kitari gito kuva mu mwaka w'1986 muhuriye ahitwa kwa Johnson mu Kamenge ku ishure rito gushika 1995 musubire kandi guhurira i Congo i Uvira, aho mbere mwana avuyemo mufasha bimwe mu bikorwa bijanye no gutegura ibiteramo nko mu bitubwiye. Ibintu nyamukuru muri ico kiringo woba wibukira ko Felicien Nsengiyumva niyibiye? Novuga byinshi, ariko ibikuru icya mbere nuko
iyo iryo zina ndaryumvise ndamubonamo ubwa mbere yari umukinnyi w'umupira, yarakina mu igori, haba aho muri primaire kwa Johnson cyangwa kuri lycée yo mu Ngagara, yari umukinnyi w'umupira. Icyo ni ikintu abantu bose biganye bamwibukira. Ikindi nacyo ni uko yari umuntu atekereje mu ishuri, yari umuntu atekereje cyane rwose. Abantu bose numva warashobora kumuhicako ukanamuhonyora ntanapfuke, yari umuntu atekereje. Icyo nicyo kintu mbere nibaza yuko abanyeshuri biganye bamwibukako, yari umuntu atekereje mu ishuri, yavuga concentré, yari umuntu nyene ubona nyene yuko yaje kwiga, atavyo gusamara byamuzanye, atavyo gukina ibintu byo ataco bimaze. Icyo kintu vraiment ni ikintu jewe ndamwibukiraho. Ikindi naco nibuka cyane cyane ko yarakunda gufata dictionnaire, agafata mu mutwe amajambo agoye. Umuntu mu ishure yabona ati iri jambo ndabuze insiguro yaryo ndahirananiye, yaca yegera Minani Felicien ubwo nyene acamuha icyo bivuga. Icyo kintu vraiment yaragifitiye impano, abanyeshuri bose bari babizi muri etablissement, bavuga ati uje ni dictionnaire, ukeneye kumenya ijambo rigoye genda ubaze Minani Felicien abarizi. Icyo ni ikintu vraiment ndamuziko cyane. Mbere wanashaka n'ibi byo kuririmba ni ibintu tucikana, ntiyabiserura, ntiyavyerekana ku buryo abantu baratangaye bumvise asohoye indirimbo ya mbere. Iyo mpano ntayo bari bamuzi kuko ntiyayerekana ku ishuri. Mugabo ivyo bindi bitatu navuze, ivyo no kuri abantu bose biganye ku ishuri, haba muri primaire cyangwa muri secondaire, barabimuzi ko Minani Felicien ko yari umuntu ari concentré ku kazi kiwe, kucigwa, ata bintu byo kuyaya atari afise. Ego Minani Felicien Nsengiyumva nta bintu byo kuyaya atari afise ku ishuri. Kandi impano yiwe yo kuririmba ntabwo yigeze yibonekeza cyangwa ngo bagenzi biwe bigana bashoke bayibona hakiri kare. Mu 1995 murahuriye muri Kongo. Mbega muri Kongo mwahashitse bigenze gute, byari bivuye kuki? Yego muri Kongo icyo gihe murazi ko Burundi igihugu cyacu cyari kiri mu bihe bigoye cyane by'intambara. Icyo gihe jewe nagiyeyo ndi umunyeshuri mvuye muri kaminuza y'u Burundi. Muri kaminuza y'u Burundi hari habaye ibintu bidashemeye byashikiye abanyeshuri, hanyuma bamwe bisanga bategerezwa kuvuga, bamwe bagenda inyuma y'igihugu. Ni muri iyo nzira rero najewe nisanze ndi muri Kongo Uvira, hanyuma ndahurirayo na Minani Felicien. Ego murahurira Minani Felicien Nsengiyumva, Maréchal Femido Jaba, usanze afise iyindi ngabirano utarumziga ko utarumwiteze ko, nyuma yaho wari uzi yuko asanzwe ari umukinnyi w'umupira akina mu igori, usanze ari umuririmbyi. Muri wewe wiyumvise gute, utakinye gute? Novuga nti naratangaye bwa mbere, naratangaye kuko ubundi abantu baririmba, abantu bahindura umuziki usanga ari abantu bakwagana, usanga ari abantu nyene niyo muhuye usanga nyene ari umuntu aguma akubagana mu majambo, ariko ivyo Minani Felicien byari biri muri we. Rero ni ibintu byari bitangaje kubona umuntu asanzwe atekereza, umuntu nyene ubona nyene aguma yumvira ibintu byinshi, ngira ngo ni haho kumbure havuyeho ukuntu iyo ngabirano yo kugira indirimbo, kuko umuntu burya indirimbo urumva ko ziva mu vyiyumviro, ngira ngo naho havuyeho iyo mpano yo kuvuga ati reka ibi vyiyumviro vyanje ndabishire kumbure mu ndirimbo, nshobore kubiserura abantu bose babimenye. Nayo ubundi hoho ntivyari twabimuzigamwo. Je rero naratangaye kandi numva nasanze ari umuzisye mwiza, afise ivyumviro vyiza, agira indirimbo zubaka. Numva rero naratangaye kandi ndabinezererwa. Naco gituma ngira ngo naciye ninjira mu kuba baramufasha gutunganya ayo ma concert yagira, ivyo biteramo yagira Uvira, twaramufasha kuja gutanga amatike, gupanga abantu muri sale bimwe n'ivyo. Ego utanguye kumufasha gutegura ibiteramo,
iki igiteramo wibuka coba cagukoze ku mutima ni ikihe ni igiki coba caratumye kigukora ku mutima? Ikintu nibuka hariho concert igiteramo cyabereye kuri aho bita kuri paroisse y'Ibufira muri archevêché. Hariho salle yari muri archevêché y'Ibufira, niho nibuka ko harabaye concert mbere aranaririmba n'indirimbo z'abakongomani. Icyo kintu ndacibuka ko yari concert yarimo yego harimo abarundi n'abanyarwanda benshi b'impunzi, ubwo harimo n'abakongomani. Hanyuma acarashiramo aririmba n'indirimbo z'abakongomani barabinezererwa. Icyo ni ikintu cyabaye imboneka rimwe muri Murundi ari muri Kongo ashobora kuririmba indirimbo z'abakongomani. Yego icyo kintu ndacibuka kandi cyaranejeje abakongomani. Ego mbere tukiri mu bijyanye n'umwuga canke impano ya Felicien Nsengiyumva Minani, mbega afise uturirimbo twinshi, ni izihe mu ndirimbo ziwe, imwe mu ndirimbo ziwe yoba igukorako canke woba unakunda no kuririmba gutyo bishoboka ushobora kudushira no mu kajwi gatoya? Indirimbo ngira ngo abarundi benshi bamwibuka ko ijyayo ngo kuba ku isi no kwitonda. Ijya niyo ndirimbo tumwibuka ko cyane kuko irimo inyigisho, impanuro zidufasha mu buzima bwa misi yose. Iyo niyo nibuka kuririmba, sinzi kuririmba neza mugabo ndashobora gucishamo gusa refrain ngo kuba ku isi no kwitonda, yo 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 kuba ku isi no kwitonda bagenzi, yo 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 aho niho nogeze. Nuko rero kuba ku isi no kwitonda egome ni imwe mu ndirimbo zaririmbwe na Felicien Nsengiyumva, benshi tumwita Marechal Femi Dojaba. Ni umuririmbyi w'umurundi, eka ni n'umwe mu basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye muri kino gihugu na cyane cyane bijyanye n'ubugiraneza, eka no gufasha, aho mbere yanatanguje na Fondation Femi Dojaba, eka aranatanguza Inabudi inyenyeri z'Uburundi mu makungu, eka kandi aranashinga n'ikigo ndangakaranga Centre Culturel Femi Dojaba. Nuko rero mwumvise rero yuko Eric Nyamyonga imwe mu ndirimbo amwibukira ko, eka kandi mwumvise n'ukuntu bashoboye kumenyana. Nuko rero ahimbaza imyaka 50. Muri iyi myaka 50 ni ubuhe butumwa umugejeje ko niki umwipfuriza? Yego nukuri iyi myaka 50 mbere mbanje kumukeza ko si benshi bagize ibyo bakora byo gushikana imyaka 50, kandi murabona yuko urunganwe rwacu urunganwe rwaciye ibibazo byinshi, kubona Imana yarashoboye kumutambutsa ikamuzigama akaba ashoboye gushikana iyo myaka 50 n'ishimwe ridasanzwe ku Mana, cyo gutuma ndamukeje. Kandi nkavuga nti iyo myaka 50 yiwe yamaze ngaha ku isi ntiyayipfishije ubusa, kuko ibikorwa yaranguye, ukuntu yabanye n'abantu, jewe vraiment ndashima ingene abana neza n'abantu. Kuko ibyo navuze byose hari icyo nibagiye, nuko tuwe twarakunda kumugendera muhira iwe mu Burundi, aho yaba hariya kuri kariyeri, twarakunda kumugendera muri vacances, akatwakira neza. Umuvyeyi wiwe, mama wiwe yari umuntu akunda abashitsi, akadutekera indya, akadufungurira. Nukuri icyo ni ikintu nacyo nyene nazokwibagira ko kabisa. Ndibuka mama wiwe ariko aradutekera indya nyinshi, tukajya tugahaga, bigatuma mbere byanatuma dusubira kwiyumvira gusubirayo. Icyo ni ikintu. Ni nk'izihe mfungurwa wifuzaga ko wosubirayo gufungura? Yarazi guteka inyama, akazishira no akaduha n'ibiharage n'umuceri, akaduha rero akazana n'amafuri, nukuri ugasanga turanezerewe,
tukifuza kugendayo kenshi. Mu buruhuko rero nta buruhuko bwijana tutagiyeyo. Icyo ni ikintu ndamwibuka ko cyane. Ni ukuvuga rero yari umuntu afise umutima mwiza, yarakunda kuyegereza abantu. Icyo nuvuga ni ukuri kuba ufise imyaka 50 abantu bibuka ko uri umuntu ukunda abantu, wiyegereza abantu, icyo ni ikintu kidasanzwe. Numwifuriza ko n'iyindi myaka 50 kumbure irenga Imana igiye kumwongera, yobandanya abe ari umuntu afise urukundo, yiyegereza abantu, akunda abantu. Icyo ni ikintu vraiment Minani Felicien abantu bose barakimunsi ko abo bagendanye nka twebwe twiganye tubamaranye imyaka myinshi yo mu bwana bwacu turakimunsi. Nuko rero murumvise rero yuko mu myaka 50 yose Femi yayiranzwemo n'urukundo. Mwatubwiye rero yuko mwakunda kuja muhira iwabo. Niki cyo baca n'uno munsi ukibukwa kubyo Femi mubwira uti Femi ndakumbuye nduga hariya kuja kuraba cyangwa kuja gufungura, cyane mwatubwiye yuko mwakunda ko mwagenda kuca bakira neza bakabafungurira izihe mfungurwa mwakundayo? Mama we yari umuntu akunda azi guteka. Iyo dushitseyo yaratwakira neza, bwa mbere baraduha ibinyobwa, akunda amafana bakanywa, nk'igihe twasanga benze inzoga bakaduha umutobe, bakaduha ivyamwa, imihwi, akanadutekera indya, agateka umuceri, inyama, ibiharage biryoshe. Nukuri yari umumama atwakira neza cyane, wabona nyine ko anezererewe kwakira abagenzi b'umwana wiwe. Icyo ni ikintu tutazafata tumwibagiye ko kumbure tuvuga tuti ese biriya bihe byosubira kuboneka tugasubira kandi kumugendera. Byaratumakira mu buruhuko twarakunda kujayo kubera ukuntu nyine twibuka yuko twakirwa neza, harimo urukundo rwinshi, ukabona nyine yuko banezerewe kubona turabashitsi babo. Yego, ni yihe mfungurwa, kimwe mu mfungurwa babategurira wakubitiza ko agati mukavuga uti ndasubiye kuduga kwa ba Femi, nzobwira Femi dusubire tuduge kugira nje gufungura ino mfungurwa? Yego, murazi yuko abana abajene indya bakunda cyane n'inyama. Yaradutekera inyama nziza nini uburyo ashavuga uti ziriya nyama n'ukuri ndazibutse reka ngende. Icyo kintu n'ukuri tuzocibagira, sinzi ko ndacibagiye. Ego, inyama hama igikurikira ahimbaza imyaka 50. Ni iki mumwifuriza muri iyo myaka 50? Yego, nukuri Femi de Jaba ubuzima bwiwe yaranzwe n'urukundo n'umubano mwiza n'abantu bose. Bwa mbere mbanje kumukeza kubona Imana yaramugiriye iryo bakwe ryo gushikana iyo myaka 50. Si bose bahawe iryo bakwe kuko urunganwe rwacu twaraciye mu bibazo byinshi, twarahuye n'ingorane nyinshi zijyanye n'itunganya ry'igihugu. Ibyo rero hariho benshi bangana natwe cyane twakuranye batashoboye kurengana ngo bashike muri iyo myaka tugezemo twebwe. Rero novuga nti Imana ishimwe ko yamushikanye kuri iyo myaka 50. Ndamwifurije ko yomwongera n'iyindi 50 mbere narenga, hanyuma akabandanya aba umuntu umugwa neza, abana neza n'abantu, akunda abantu, akomeza ivyo bikorwa byo gushigikira abatishoboye. Icyo kintu ni ikintu kirimo umugisha kandi ni ikintu kigirira neza abandi. Ndamwifurije ko yobandanya, kuko ndabona ko abigira neza, nabandanye ahubwo Imana ibimuhezagiriremo, imuronse uburyo bwinshi, kuko abakeneye gufashwa ni benshi cyane mu gihugu mbere n'ahandi hose. Imana izuba imuhamagariye gukorera ibyiza. Icyo ni cyo rero numva namwifuriza. Nuko rero Imana ibandanye imuhezagira, Imana ibandanye imwongerereza uburyo bwinshi kugira ngo abandanye ashigikira abafise amikoro make
abenegihugu bafise amikoro make nk'uko yaba yabikoze niryo jambo dusozereye ko kino kiyago turako turagirana na Eric Nyamiyonga, umwe mu nshuti za hafi, umwe mu bagenzi ba hafi, umuvukanyi wa Minani Felicien Nsengiyumva, abenshi tuzi ku izina rya Maréchal Femi Dojava. Baragenda mwabise eka haba ngaha mu gihugu eka mbere n'inyuma y'igihugu. Nuko rero tubashimire kuba mwafashe uno mwanya mugahagarika imirimo yose mwariko murakora kugira ngo mushobore kuyaga ku bijyanye n'ubuzima mwabayemo n'umuvukanyi wanyu. Nanjye ndabashimiye cyane kuri kano kajyo mu mpahe kugira ngo nganirize cyane mvuge ubuzima bwa Minani Felicien Nsengiyumva kuko ndamuzi, nkaba nshimiye n'abakurikirana ibiganiro bya televiziyo yanyu, ndabifuriza ibihe byiza. Murakoze cyane bakunzi ba Radio TV Burundi Bwiza, turabakengurikiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiyago, tongera tubasaba yuko mugira subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube Radio Televiziyo Burundi Bwiza, eka muranadusanga kandi no kuri page yacu ya Facebook nuko nyene ni Radio Televiziyo Burundi Bwiza, tudasize inyuma Instagram. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza aho